Agaciro k'aba graphic design mu cy'u Burundi novuga yuko atari ikirenga cyane kubera ko novuga ko ari umwuga buba abantu bataramenyera gose bawufate nk'umwuga nk'iyindi myuga isanzwe ikorerwa ngaha, ariko si bose hariho bamwe babiha agaciro. Marketing irashoboka ata graphic design mugabe bivana na marketing iyariyo, ariko marketing digital graphic design ifise agaciro kanini gose muri marketing. Abantu bo kwitaho kumenya y'isi iri kiragenda, isi iri kiratera imbere, ubu ibintu ntibikimeze nka kera. Umuntu mu kumenya rero uko ibintu akora kugira ngo aronke abamukurikirana canke nk'umudandaza ashobora kuronka abakiriya benshi, atezwa gutangaza ibintu vyiwe no kugira ngo ishobore kuja hagaragara, atezwa kuja mu ruhara rw'abantu batatu: umudesigner yayikoze, umukiriya ayihawe, n'abantu bazoyibona bazoyakira gute. Wowe ubwira iki kuri bajya bariko barakritika yuko atari ijya yari gutorwa canke yari kubiyindi? Nshuti namwe bagenzi mukurikirana ibiganiro vya Isanamu Media, Isanamu TV. Uno musi twakiriye umujeune afise talent ngaha muri studio ya Isanamu Media. Karibu cyane. Mwokwidondora? Ku mazina yanje banyita Bahori Omar, sinamwahaye n'abavyeyi, hama mu mazina y'akazi nkaba nkoresha izina rya Omi Genius. Omar ku batamuzi ninde? Ku batamuzi Omar ku batamuzi ni umujene akora umwuga wo gushushanya ariwo bita graphic design. Akaba awukoze igihe kitari gito kandi kitari kinini gose, akaba awukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Omar yatanguye akazi ko graphic design ryari gute? Mu bisanzwe natanguye akazi ko graphic design mu mwaka w'ibihumbi 2021, ariko nari natanguye kuvyiga guhera mu 2019 bitangura nk'akazi kanje mu 2021. Nabitanguye bwa mbere mu kubikunda, mbona nari mfise abagenzi basanzwe babikora, aho novuga nari mfise umudesigner nemera gose yitwa Boston Junior akorera mu gisagara ca Rumonge, yari umugenzi wanje nkambona abikora. Unyuma nanje ndabishima, irangyohera gose, mfata umwanzuro wo kubitangura kuvyiga kuva muri 2019, aho nabigize umwuga rero uhera muri 2020. Omar, nihe importance kubwawe yaba graphic design? Aba graphic design bafise importance nini cyane muri vie sociale tubayemo, na cyane ku bintu by'urudandazwa canke kumenyekanisha ikintu icyo ari cyo cyose. Donc aba graphic design barashobora kugufasha kumenyekanisha ibikorwa vyawe biciye mu mashusho agaragara ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram n'izindi zigiye zitandukanye. Barashobora kugufasha gukora amatangazo aboneka ku mashusho ashobora kutaja ku mbuga, akaja nko ku mabarabara n'ahandi hantu hatandukanye. No kuvuga ahakuru aba graphic design bakora umwuga wo kumenyekanisha ibintu biciye mu mashusho. Kubwo ubona akazi k'aba graphic design gafise agaciro kahe mu Burundi? Kuri ubu twe turavugana agaciro k'aba graphic design mu cy'u Burundi novuga yuko atari ikirenga cyane kubera ko novuga ko ari umwuga buba abantu bataramenyera gose bawufate nk'umwuga nk'iyindi myuga isanzwe ikorerwa ngaha, ariko si bose hariho bamwe babiha agaciro n'abandi batabiha agaciro, ariko uruhande runini cyane abantu batabiha agaciro kanini gose bivanye n'ukuntu bitamenyerewe gose. Ubonaho ko gwiki pardon, ubonaho ko gwiki kugira umwuga wa graphic designer uhabwa agaciro? Icyo kogwa nuko abantu bo kwitaho kumenya y'isi iri kiragenda, isi iri kiratera imbere, ubu ibintu ntibikimeze nka kera. Umuntu mu kumenya rero uko ibintu akora kugira ngo aronke abamukurikirana canke nk'umudandaza ashobora kuronka abakiriya benshi, atezwa gutangaza ibintu vyiwe akoresheje ayo mashusho. Kubera yuko urabona kera umuntu yarava ku isoko agafata nk'ibiharage vyiwe akabigenda akabidandaza, agakoresha systeme yo gupunguza ibiciro,
twadandaza ibi n'ibi n'ibi akoresheje umunwa, ariko ubu isi yaragutse, ubu tukiri muri ino si gusa yo ngaho uja ku isoko, ubu urashobora no gucrea isoko ku mbuga aho abantu basanzwe bategereye iryo soko wari usanzwe ujamo bashobora kumenya ibyo bintu ukora dukoresheje ya mashusho. Rero abantu mu kugenda baratahura ivyo, kumbure aba graphic design bazogenda barahabwa agaciro. Nkwibutse yuko navuze ko hari abantu baha agaciro, ari nk'amashira hamwe amwe asanzwe aha agaciro umu designer, bavuga ati twebwe turazi yuko ibintu byacu kugira ngo bitere imbere dushobora gukoresha uno mu designer komsa ibintu byacu bikagera ku ntambwe dushaka ko byoshikako. Rero naho twavuga yuko mu kugenda babimenya buke buke tuzotinda tugira agaciro gakwiriye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kubwawe rero marketing nishoboka ata graphic design? Marketing irashoboka ata graphic design, mugabo bivana na marketing iyo ariyo. Ariko marketing digital, graphic design ifise agaciro kanini gose muri marketing. Omar, warabonye ihiganwa ryatunganijwe na Ingomag SA ryo gutunganya logo ya Miss Burundi 2025. Woba warahiganywe muri iryo higanwa? Higanwa ryo gukora logo ya Miss Burundi ryateguwe na Ingo Magazine narayibonye, ariko ntibyashobotse ko nja muri iryo higanwa. Kubera mu bintu byatumye ntashobora kuja muri iryo higanwa ni binaje bitambuyeko. Nari nsanzwe muri iryo Miss batanze, ucame na mbere nabonye info nacerewe hasigaye Miss mike, kandi muri iyo Miss nari nsanzwe mfise akazi kabandi abantu nari ntegezwa kugaheza ku mwanya, kosa nagiye kugaheza namaze gucekwa, byakunda ko nja muri iryo higanwa. Ijya logo yatowe ya Miss Burundi 2025 iriko iraba critique muri iyi Miss, wewe kubgawe nk'umu designer bivuga kwiki? Logo yatose ndana Keza wayikoze, yarakoze logo irashika Ingomag n'abakurikirana urubuga rwa Ingo Magazine barayibona, barayitora, irashobora gutoka. Jecho no bivuga ko burya mu gukora logo harimo ibintu byinshi, nkuko umu designer yagayigeze kubivuga baranavyandika ko hariho philosophy tukitaho cyane no ku kintu ushaka iyo logo ashaka. Mu bisanzwe mu gukora logo hariho umutwe w'umu designer, hakaba hariho umutwe w'umukliya. Rero bajya bateguye, bajya bakeneye gukoresha iyo logo n'umu designer, hateza ko bari ikintu hagati yabo kibahuza mu gukora iyo logo. Mugabo mubateguye iryo higanwa baratanze ibintu byose bikenewe logo iyo bashaka ukuntu yo bimeze, donc ama information ari nécessaire umuntu yo kwibaza ko mu gukora iyo logo. Aba designer barakora zitandukanye, ariko abariteguye bararavye mu ma logo barungitse menshi, barabona ati izi zirashobora kubera neza, baravye kuri opinion yabo no ku buhinga bwabo bafise bwo kuraba, uvuga ati muri izi logo zihari reka duhe abadukikirana nabo bagire amashwa barabe bihitishamwe. Nukuvuga muri zya zose zahiganywe zijya bapostinze kugira ngo abantu bashobore kugira amavote, zari nziza barazishimye, baca baha uruhande rw'abakurikirana nabo bagire iyo bashimye, kuko bakora logo bashaka gukoresha aho bashimye kandi izobonwa n'abantu, nico gituma baca baha n'agaciro abantu. Rero mu gukora logo ntibitaho kucyo ukunda cyane cyane, uritaho ku bantu bazoyibona no ku mukiriya wawe byashaka. Ibyo bintu bitatu bigashobora gutuma havamo logo nziza. Wowe ubwira iki kuri bajya bariko barakritika yuko atari ijya yari gutorwa canke yari kubiyindi? Ubona yuko ijya logo atari yari gutorwa ashobora kuba afise imvo yiwe, kumbure arashobora abona ku ruhande rwiwe yarakoze logo nziza gusumba iyujya ku ruhande rwiwe akaba ari kabibona. Ariko nkaca ngaruka nyende mwibutsa yuko logo kugira ngo ishobore kuja hagaragara kiza kuja mu ruhara rw'abantu batatu: umu designer yayikoze, umukliya ayihawe, n'abantu bazoyibona bazoyakira gute. Rero nimba ku ruhande rwiwe yabona afise nka maximum 80%, ku ruhande rw'umukliya arashaka ko afise amanota make, n'ukuri bajya bazoyibona bazoyishima canke bazoba bagomba gukorana nayo ko bazoyakira akafise amanota make. Kumbura ugasanga rero ntashobora gutahura yuko ibyo bintu bibiri atarose nk'amanota bishobora kuba bifise akamaro kanini kuri iyo logo. Omar, oui,
muri carrière yawe y'ubu graphic designer wibonaye mu myaka 5 canke target ufise niye? Mu myaka 5 ntawomenya ngo umuntu azobageze ngaha, ariko kame nateza kwa afise plan yiyo agenda aja. Ndifuza gukorana n'abandi ba jeune tugakora ikintu kinini gishobora gutuma umwuga wacu utera imbere. Babona uko iminsi igenda nuko ubuzi amashira hamwe agenda aba menshi kandi aguma kenera aba designer. Ndifuza ugwaruka gwinshi yuko go rukunda uno mwuga go witaho rukiga n'ababandanya bawukora bakabandanya biga batarekeyeho kumenya basanzwe bafise, kuko isi itera ije imbere kandi technology igenda yiyongera. Rero iyo umuntu ahagaze ku kintu yize no munsi atitaye guca agenda arika ku minsi y'imbere arashobora gusanga isi yamusize. Jewe ku myaka 5 ndifuza yuko twokorana n'abandi abaje tugakora ikintu kinini, entreprise nini ishobora gufasha ayo mashira hamwe n'abantu bose batwifuza dufashanije, kuko umuntu umwe ntibigira inama kandi iyo turi benshi turashika kure. Wobwira iki umujene ubonye yumva ashaka gutangura graphic design? Umujene wari wese iyo ariko arakurikirana ino video yifuza gukora umwuga wa graphic design no mu hanura yuko yogira courage, kandi kubera yuko mu gihugu cyacu bidabwa agaciro gose iyo kwihangana akashira imbere kumbwira ubumenyi bunini cyane muri no mwuga, akamenya kuko iyo umaze kumenya ubumenyi ubuzi burizana. Ingwani kenshi dukunda guhura nazo ku ba designer usanga ari tugitangura canka baba bagitangura, hari abashaka gutangura bakaca bifuza yuko umuntu yo baratembere muri umwuga babona iyo baraciye mu bintu byinshi nko mu myaka bakaca bashaka kubishikako mu gihe gito. Rero ukwihangana ukiga ukabimenya abantu bakakurondera amahera faranga kaza doka pana gushira imbere amafaranga ugashira imbere ubumenyi mu ntango ugitangura. Omar uwo murondera mukura he? Uwo ndondera yoshobora kunkura muri quartier Nyabugete kwa Gaparata niko henshi bahita niho nkorera cyane. Urashoboye gushika ngaho hamubereye kure arashobora kunsanga ashaka kundonka kuri Facebook koresha izimwa ryabaho Omar, kuri Instagram iryo nyene, kuri WhatsApp ngakoresha nimero 69 043 879. Ndaboneka umwanya wose amasaha yose mbandi free kandi mbandi available. Turi muri exclusive interview. Woduha info iri exclusive utaravuga handi? Info iri exclusive ntaravuga handi nuko muri ujya mugambi nako navuga ko kubibona mu myaka 5 iri imbere naratanguye kuwukora. Mu minsi iri imbere murashobora kubona projet yanje nshasha. Ndifuza yuko muzomfata mu mugongo, nzoba nakoranije abajene batandukanye mu gukora ikintu cyiswe team, tugakora kandi tugafasha ama entreprise mu gushikana ibikorwa byabo kure dufashanije niyo team nzoba nakoze. Nifuza ko muzomfata mu mugongo mukanshigikira, kuko azoba ari ikintu kiza cyane ngaha mu Burundi kandi kizotuma ama entreprise canke umuntu wari wese ashaka kumenyekanisha ikintu ciwe cyo shobora gushika ku rugero yifuza cyane. Omar turagushimiye cyane kuba washitse muri sana mu mujyi. Ndabashimiye namwe cyane ko n'umwanya mwaduhaye no kutwiyumvirako. Okay. Merci. Merci.